Ya turabaramukije bakunzi mudukurikira aho muherereye mwese. Turazi ko mudukurikira muri mu Burundi, abandi mudukurikira mu bihugu duhana imbibe, n'abari kuri ya migabane yo hanze y'Uburaya, Amerika canke Aziya n'ahandi. Ubuherutse twarabaganiriye ku bijanye n'amaviza ku barundi canke mu karere ka Afrika. Twarabaganiriye ku bijanye n'ibihugu vyemerera abarundi kujayo, hanyuma bakabayo, bakabaha amaviza canke bakamara iminsi, hanyuma bakahaba neza badasabwa amaviza. Tubabwira n'ibihugu rero ugezemo uri umurundi bacaguha viza. Uyu munsi tugarutse mu nkuru ishushe nk'ijya, ariko ni kwishura abantu bakomeje kubaza ibibazo byinshi. Baratubwira ati se none pasiporo y'indundi uyifise bica bigusaba ko uyinjirana mu bihugu bingahe? Ndababwire ko pasiporo zisumbasumbana. Turaza kubabwira pasiporo ya nyuma ku isi, tubabwire na pasiporo ya mbere ku isi. Ni mwiyo nzira rero tugomba duhere kuri pasiporo y'indundi, pasiporo y'igihugu cy'u Burundi. Uyifise mu ntoki burya ushobora kwinjira mu bihugu bishika 49 ku isi ataviza usabwe. Ibi ndazi ntavyo waruzi. Nimba warubizi naho reka nakumvishe ikindi gihugu ca mbere ku isi gifise pasiporo ya mbere y'agaciro, pasiporo ya mbere yinjira mu bihugu vyinshi cyane. Pasiporo ya mbere ifise inguvu na pasiporo ya nyuma ifise inguvu zikeya twabibateguriye. Inguvu reka tubanze tuvuga kwizi pasiporo z'u Burundi. Inguvu za pasiporo bazirabira mu bihugu ishobora kwinjiramwo atavize sabwe imbere yuko yinjira mu ico gihugu. Ikigo ciga ingene amapasiporo arushanya inguvu ku isi giherutse gushira ahabona ko pasiporo ya mbere ikomeye ari iy'Ubuyapani, Japan, Benia, Singapore. Ibi byinjira rero mu bihugu bishika 193 ataviza isabwe imbere yuko yinjira mu ico gihugu. Tugiye kubugira kabiri, ubwa kabiri haca haza Korea y'ubumanuko, yinjira mu bihugu bishika 192 ataviza isabwe. Je tubandanya, ubwa gatatu haza pasiporo y'Ubudagi na Espagne. Izi zinjira mu bihugu bishika 191 ataviza isabwe. Tubandanije ku mwanya wa kane tuje dusanga hariho pasiporo y'igihugu bita Finland canke Finirande. Finirande ni igihugu mu matohoza aherutse gukorwa, ni igihugu ca mbere ku isi kibamwo abantu banezerewe, bishimye, babayeho neza gusumba ibindi bihugu byose byo ku isi. Finland rero kuri pasiporo iri Finland n'Ubutaliyano na Luxembourg vyinjira mu bihugu 190 ataviza isabwe. Byumvikana ko rero iyi pasiporo ya Finland ni Ubutaliyano na Luxembourg zikaze cyane, nazo murumva ko ziri ku mwanya wa kane. Aha nta viza usabwa mu kwinjira ivyo bihugu vyose. Ubwa gatanu hari Autriche, Ubuholande, Denmark n'Ubusweda canke Sweden. Aba nabo bafise pasiporo zinjira mu bihugu 189 ataviza isabwe. Tubandanirize ku bihugu rero vyo bifise pasiporo zifise ibihugu rutura vyo bifise pasiporo zifise ubuhe bushobozi. Aha rero muca mwumva vya bihugu bitura tugiye kuvuga. Pasiporo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku mwanya w'indwi, aho iri kumwe n'Ububirigi, yinjira mu bihugu 187 ataviza isabwe. Please muravyumva, mu bihugu 187. Ibi ni vya bihugu rutura ku isi. Tubibutse ko ari hejuru twabonye ko igihugu ca mbere arico c'Ubuyapani twasanze cinjira
mu bihugu bishika 193. Vya bihugu rutura rero dusanze vyinjira mu bihugu 187. Kuba igihugu rutura bitandukanye na pasiporo. Aha nibaza ko tuce tuhahuriza. Tubandanye ku wundi mwanya. Ubufaransa, Ubwongereza biri ku mwanya wa 6, vyinjira mu bihugu 188 ata pasiporo, ata viza isabwe, imbere yuko vyinjira mw'ibi bihugu. Iyindi pasiporo itangaje ni pasiporo y'Uburusiya, iri ku mwanya wa 51, ikinjira mu bihugu 118 ata viza isabwe. Duje tubandaniza kuri pasiporo y'Ubushinwa, iri ku mwanya wa 64, yica yinjira mu bihugu rero bishika 81 ata viza isabwe. Niba girirwa amahirwe ukironkera viza muri Aziya hariya mu Bushinwa, tayari ibihugu 81 uzinjiramwo ataco usabwe. Tukiri ngaha nyene nitwotahira ngaho gusa kuko ari pasiporo ya mbere ikomeye muri Afrika. Iyi nayo icobaza ni hehe ko twumvise ku migabane ya Amerika, y'Uburayi, twumva hariya za Aziya, turagenda gushika z'ubu Japan cyangwa Ubuyapani, Japo. Reka tuzire kuri pasiporo ya mbere ikomeye ku mugabane wa Afrika. Pasiporo ya mbere numero 1 ni ya Seychelles, iri ku mwanya wa 29, yica yinjira mu bihugu bishika 153 ata viza isabwe. Igisha hakurikira izinga rya Maurice riri ku mwanya wa 32, yica yinjira mu bihugu 149 ata viza isabwe. Hakaza Afrika y'Epfo ku mwanya wa 54, ifise pasiporo yinjira mu bihugu 106 ata viza isabwe. Hanyuma Botswana ku mwanya wa 62, ikinjira mu bihugu 86 ata viza. Ica gatanu ni Namibia. Igihugu ca Namibia kiri ku mwanya wa 66. Aba rero bafise pasiporo yinjira mu bihugu 78 naho nyene ata viza irinze gusabwa. Munumva yuko Namibia nayo yihagazeko. Ndabibutse ko turi ku mugabane wa Afrika. Tuvuye ku mugabane wa Afrika rero, reka tuze hamwe wacu muhira, no kuvuga muri Afrika y'ubuseruko, East African Community canke EAC. Pasiporo ya mbere ikomeye ni pasiporo y'igihugu ca Kenya. Iyi rero iri ku mwanya wa 71, ica yinjira mu bihugu vyose 72 ata viza irinze gusabwa. Urumva ko pasiporo ya Kenya rero tudaciye ku ruhande ni pasiporo ikomeye cyane pe. Ibi nanje ntavyo narinzi. Ngo ninayizimbutse mbere mu karere. Hagaca hakurikira ipasiporo ya Tanzania ku mwanya wa 72, ikinjira mu bihugu 71, igira kabiri mu kuzimbuka mu karere ka EAC canke ka Afrika y'ubuseruko. Iya gatatu ni Uganda. Igihugu ca Uganda kiri ku mwanya wa 77. Iyi pasiporo yabo iri ku mwanya 77, ikaca yinjira mu bihugu bishika 66. Igira gatatu mu kuzimbuka mu karere. Hagaca hakurikira u Rwanda ku mwanya wa 82. Pasiporo y'u Rwanda yinjira mu bihugu bishika 60 ata viza igira. Igira kane mu kuzimbuka. Muravyumva ko muri EAC iciba iya kane y'u Rwanda mu kuzimbuka. Tubandanije, iya gatanu ni pasiporo y'u Burundi. Pasiporo y'u Burundi rero iri ku mwanya wa 93, yica yinjira mu bihugu
bishika 49 gusa ku isi ata viza igira irinze gusabwa. Iyi rero igira kabiri mu kuzimba mu karere k'ibiyaga bigari muri EAC canke muri East African Community. Iya gatandatu ni iya South Sudan. Passport ya South Sudan y'ubumanuko, Sudani y'epfo, Sudani y'ubumanuko iri ku mwanya wa 97 ikinjira mu bihugu 47 ata viza irinze gusabwa. Hahereza pasiporo ya DRC canke Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iyi tuyisanga ku mwanya wa 98 nayo ica yinjira mu bihugu 42 ata viza irinze gusabwa. Aha rero tukiri ngaha tubona ko pasiporo ya mbere ifise inguvu nkeya ku isi, nayo tugiye kwirabira hamwe. Kumbure nimba ruzi yuko wewe pasiporo yawe nawe ifise inguvu zikeya ukaba urihenda, reka tukwereke ido nido umenye ko pasiporo yawe ifise inguvu canke atazifise. Nuko pasiporo ya mbere ifise inguvu nkeya ku isi ni pasiporo y'igihugu bita Afghanistan. Iyi rero iri ku mwanya w'108 kandi ca yinjira mu bihugu bishika 28 gusa ku isi. Mwibuke ko hejuru twebwe twabonye ko twinjira mu bihugu bishika 49. Aha rero tuje ku bihugu 48 gusa. Murumva 28 gusa, murumva ko ari ibihugu bikiya cyane ivyinjiramo ariko ataviza naho nyine isabwe. Muri ico gihugu pasiporo y'imyaka 5 igugwa hafi ibihumbi 480, ibihumbi 480. Iyi myaka 10 nayo ikigugwa hafi amafaranga yikuba kabiri ibihumbi 880 mu mafaranga y'amarundi ugereranije. Imbere yayo haza pasiporo ya Iraq iri ku mwanya w'107. Ntigarukira ngaha naco hinjira mu bihugu bishika 29 ataviza isabwe. Muri ico gihugu pasiporo y'abakuze igugwa hafi ibihumbi 380. Imbere yayo hari pasiporo ya Syria ku mwanya w'106 irisha yinjira mu bihugu 30 vyonyene. Ico gihugu gifise pasiporo ya mbere izimvye ku isi igugwa hafi imiliyoni 2.5 z'amafaranga y'amarundi. Hano rero biboneka ko pasiporo zitagira inguvu ari nazo zizimvye. Twababwiye mwumvise ko pasiporo ya Amerika n'iy'Uyapani bitanganya kuzimba, bitanganya amafaranga canke bitanganya n'ibihugu byinjiramo. Urumva yuko kuba bya bihugu vya ari bitoya ntibibuza yuko ahubwo tuza gusanga amapasiporo yabo ari yazimvye. Ibintu biratangaje. Twebwe dufise ibibazo vy'amaviza mu Burundi, dufise ibibazo vy'amapasiporo. Mbega Serbia ko bayugaye bazongera kuyugurura ryari? Ariko hari ibindi bihugu twe twinjiramwo, hariho n'ibindi bihugu banashaka tumaze kubona ko vyuguruye, kandi ugomba kuvyinjira muri Burundi ukigwariza ukaraba ko uzogera hahandi abandi bageze. Dufise ikibazo twibariza umushikiranganji Albert Shingiro, ikibazo c'abarundi mu ngendo z'amahanga kiraba uyu mushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu. Kuba dufise ibihugu bike umurundi ashobora kwinjiramwo adasavye viza, biva ku mwitwarariko muke ubushikiranganji bw'imigenderanire bufise ku barundi bari hanze cane cane. Kuva twikukira abashikiranganji b'imigenderanire bitwararika ibijanye n'imigenderanire y'amaleta, ariko ibijanye no kurondera amafaranga yo gufasha leta
barondera n'amafaranga yo gufasha leta, ntibibuka ibibazo abarundi bagira iyo bari mu mahanga, ntibiyumviriye kandi n'ibibazo bagira niyo basabye ko pasiporo y'Uburundi yinjira itagira viza. Akenshi rero babikorera pasiporo z'abakuru. Murumva ko aba bajejwe ibintu baca bagwana no kugira ngo pasiporo z'abakuru zozo zemererwe kwinjira, za pasiporo bita pasiporo diplomatique zozo zirinjira. N'uyu munsi nko muri Serbia ufise iyi pasiporo diplomatique urinjirayo, ariko ufise izi pasiporo ordinaire, izi zisanzwe z'abanyagihugu bagura bagenda mu vyabo, izi ntiwinjirayo. Murumva yuko rero niki n'ikintu bari bakwiye gukosora, kubera ko abantu baracakeneye kugenda muri Serbia baronka ukuntu bace binjira bagere muri Autriche, hirya babandanye bashike muri Belgique. Sinzi impamvu bazibira rero kandi bashaka kwigira. Aha rero ngo bene izi ntumwa za leta passeport de service, no, aba bavuga yuko ngo pasiporo bitaho ari izi ntumwa za leta. Aha je dusimbira kuri passeport de service, niyo ihabwa ku gaciro bagira ko n'inguvu kugira ngo abanyagihugu abategetsi bayibone. Abanyagihugu n'abashinga amateka barakwiye gukurikirana ingene umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu cyangwa ubushikiranganji bugwanira abarundi mu mahanga. Kenshi umurundi ageze hanze yisanga umengo ntagira igihugu avamwo, umenga ntagira ibihugu avamwo bimunezwe. Abaserukira Uburundi mu mahanga umengo ntibazi ko mu byo bajejwe harimwo kugwanira inyungu z'abarundi bari hanze. Ni biza ko kira mwaka umushikiranganji w'imigenderanire kimwe mu bikwiye gukorwa harimwo ko nko kugabanya igiciro ca pasiporo y'Uburundi, harimwo ko pasiporo ihinduka uburenganzira bwuzuye bw'umurundi wese, yaba ukundwa n'ubutegetsi canke uwankwa n'ubutegetsi, harimwo konosha ingene umurundi ashobora kuronka pasiporo yiwe bwite bitamugoye. Harimwo rero no kongereza ubushobozi bwa pasiporo y'Uburundi. Ibi nivyo ubushikiranganji Albert Shingiro ahamagarirwa kugira ngo abarundi baronke pasiporo mu buryo bworoshe kandi bitabagoye. Bongere inyuma yo kuzironka binjire muri vya bihugu twavuga bikazakaze vyo kw'isi atawandya wangu. Nuko ndabashimiye bakunzi twabanye, bakunzi mwadukurikiye aho muherereye mwese. Turakingurukiye cyane ko mwafashe umwanya wanyu. Giraho muba mubahwe. Bye bye.